Haleluya. Haleluya. Nguwe neza. Ndabasaye mu byaguruke mudufashe twibaza Imana kuri musi mwiza yaduhaye. Reka wibagire byose, reka wibagire ibyo wasize muhira, reka wibagire ibikubakiye, reka wibagire ingone zoba zigukikuje, wibagire amufisi ibyo wumva ariko reka uzane umutima wawe Imana, reka uwerekeze Imana umutima wawe, reka wibagire byose ariko ugira Imana ngo urakeneye kubibona. Hari amaraso adukiza ibyaha, hari amaraso naho ngo umutima woba waraseshejwe nabi, ayo maraso ngo araweza, ayo maraso niyo twiringiye. Reka ugira Imana ngo wikweze, kuko ijambo ryavuga ngo wibonye ko amaraso yayo ngo ntimubona nk'umunyabyaha namba ariko umubona ngo umugororotse kandi ngo ntimucire urubanza. Reka uyu mugoroba wumve wose amaraso agutwikire. Tugani ijambo ry'Imana. Haleluya. Imbere yuko tugani ijambo ry'Imana ndashimiye Pastor Rebe yateguye kino gikorana ariko kandi ndashimiye uburongozi bw'ishingiro. Jewe mpagaze imbere yanyu sikuvuga ko ndagahebutse. Oya. Paulo navuga ngo sinaje ndagahebutse.
ariko nuko nizeye. Haleluya. Ni Imana yanyizeye, si umuntu yanyizeye. Imana ishobora kuba yaciye mu muntu, ariko ni Imana yizeye kumagara imbere yayo. Haleluya. Tugira tumanyagura umutima mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Igitabo cy'Abikorino wa mbere, Abikorino wa mbere ibice 15 ahera ku murongo wa 46 ushitse ku 49. Igitabo cy'Abikorino ba mbere 15 46 gushikana kuri 49. Amen. Basoma mu izina rya Yesu. Amen. Ariko icy'impemu sico kigwa n'icy'impemu. Amen. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu, n'umukungugu. Umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru. Amen. Nk'uko umukungugu ari, niko n'ab'umukungugu bandi bari. Amen. Kandi nk'uko ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu, niko tuzokwambara n'ishusho y'ijuru. Bashaka komera amashi menshi ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umuntu wa mbere yapfuye umukungugu. Haleluya. Arafise iyo yapfuye umuntu wa mbere, ariko naje kuganira namwe kuri no muntu wa kabiri yaje ava mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Uyu muntu arafise inkomo. Hari umuntu yavuye mu mukungugu, ariko hariho n'uwundi yaje ava mu ijuru. Haleluya. Aba n'abantu babiri. Haleluya. Uyu muntu yavuye mu mukungugu arashobora kwambara buno buzima butuma nawe agira ahitwa mu ijuru, agira igihugu cyitwa mu ijuru. Haleluya. Uno munsi jewe nawe na bamwe bahejeje gukizwa uno munsi hari igihugu binjiyemo. Haleluya. Mani majambo inkomoko y'abana b'Imana, twese abana b'Imana twakiriye Kristo Yesu, inkomoko yacu ni hehe? Mu ijuru. Tuva mu ijuru. Rero icyo naje kukubwira, usabye mera nk'userukijuru, kora nk'userukijuru. Haleluya. Vuga nk'userukijuru. Uri muri biro y'iwawe, kora nk'uwaje ava mu ijuru. Haleluya. Ndakunda karirimbo abakozi b'Imana bahorukaze bahora baririmba, baravuga ngo aho hantu ni heza cyane. Ndakunda kwibaza ikibazo, ni kubera iki bavuga ngo muri iyi si umuntu muri kuba adashobora gutahura. Haleluya. Nico gituma bamwe iyo hageze kumuvuga, kubera ko mutandukanye, umwe ari mwinshi uwundi ari mwijuru, hageze kumuvuga muvuga ibitandukanye. Haleluya. Aba bantu bavuga gutandukanye, imvugo ya jewe ndi mwijuru, kubera mvuga ivyo mwijuru, uwundi ari mwinshi acavuga ivyo mwisi. Aba bantu imvugo zabo ziratandukanye. Haleluya. Haleluya. Vuga amen. Haleluya. Aba bantu rero kubera ko wowe ufise inkomoko Kristo Yesu, ufise iyo wajuva ni mwijuru. Ijambo ry'Imana cyane ngo turi intumwa mu gishingo cyane, mani najambo turaserukiye gaju ahantu hagaze, mera nk'userukijuru mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kora nk'userukijuru. Ntabariyo mani najambo aho uhagaze bakubonye babona ijuru. Haleluya. Bakubonye babona Imana. Haleluya. Kubera igihugu urimo gifise amakuru meza. Oya, niyo batanguye kuvuga ngo ibitoro byabuze, igihugu kiragowe, no, we nubona igihugu gigowe, ubona igihugu gihwiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? Amakuru y'iwawe nakwemera kuvuga ribi, akwemera kuvuga byiza imisi yose. Yes. Aho hantu niyo turi, aho hantu niyo tuva, niyo nkomoko y'umwana w'Imana. Ndashima Imana kubihanya. Abo nabo bagiye mu bwami bw'abana b'Imana. Haleluya. Aba bantu nabo bagiye muri ca gihugu. Reka sigura kan pastor eberi ndakanda kavuge Imana iguhezage. Reka ndakavuge. Turakunda kuvuga ngo kandi abaririmbyi bakaririmbye bavuga ngo ngo wacu wese ngo wacu heza ngo ndahakumbuye. Mugabo umuntu akumbura iyo yazi. Sivyo? Umuntu akumbura yazi. Turakunda kuvuga ati kandi ni vyiza ati Mana uzoduha iherezo ryiza. Hariho abasaba iherezo, ariko hariho n'abandi bafise iherezo ryiza. Haleluya. Hari abandi bagifise ivyumviro vy'uko baracashaka iherezo ryiza, ariko hariho n'abandi bafise ivyumviro y'uko iryo herezo ryiza bamaze kurironka muri Kristo Yesu.
haleluya haleluya. Uyu ni wo mugabane w'abana b'Imana. Si ibyo ugira urondera byaramaze gutanga, wowe byizere amubigiremo. Amena amena. Kubera ko Kristo Yesu yagiye kubisezera, abisezerana abera abantu. None muri abo bera we nturimo? Imurimo? Yes turimo twese. Duhereze ubwiza generali yose mu izina rya Kristo, kandi nawe warari yose, ariko sibiri kubivuga. Ariko igihe ibyiyumviro by'Imana byamaze gusuka muri we, uzomenya ko n'iryo juru ushobora kurigendera igihe cyose ushatse. Haleluya haleluya. Asanzwe atahura bino byiyumviro by'ijambo ry'Imana, niyo bishitse agakehanirwa akabura akazi, no koresha ukwizera mu izina rya Yesu. Byuka mu gitondo wambare neza, genda utembere muri ya banki wifuza kuzokoreramo, utanga urugende. Icyo uzori kurakora icyo uzori kwacutuza, icyo uzori kurakora nicyo ijambo ry'Imana rivuga ngo wowe uzohonyeza ikirenge cyose zoba ndahabagana. Mani majambo iyo act uzobukoze yo si yusa gusa, urashobora kubibona n'ibisanzwe, ariko igihe gitoyi gusa kizoza utangure kubona ivyo wakoze. Haleluya. Tugira ukwizera kubisazi ushobora kuzazanira umuntu wese akubonye. Haleluya haleluya. Pastor Ebera aravuga ngo umunsi umwe muzotubona tutariko kandagira hasi, turiko turahimba, turiko dukira bene gaha mu kirere. Bamwe muri mwe bazovuga ko turabaronzi, abandi bazovuga ko turabapfuye cyangwa turabasata. Kweli ukwizera ko hatudugije ududuza mu kirere. Haleluya haleluya. Jewe nawe uno munsi tugiye kugaragaza ijuru mu izina rya Kristo, tugiye kugaragaza ubwami bw'Imana aho turi, mu miryango yacu, kwishure, mu buzima bwacu. Bagiye kubona Imana gusa, bagiye kudutuma. Mani majambo ijambo ry'Imana cyevuga ngo n'abami bazoza kuri uwo muco wayo. Uwo muco uri kurabamurikira niwo bazoza bagana. Abami Nyarucari si warondera umwami, no. Umwami si warondera Nyarucari, no. Umwami si warondera Nyarucari, no. Ariko Nyarucari ni warondera umwami. Ibyo sivyo. Rero ube muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Ndiko ndarangiza, mufashe ijambo ry'Imana iri mu Bikorino ba kabiri bice 5. Murasomera umurongo wa mbere. Abikorino ba kabiri bice 5 umurongo wa mbere haravuga ngo turazi yuko inzu y'urusago yacu yo kwisi niyaramuka isambuwe dufise inyubako iva ku Mana. Amen. Inzu itubatswe n'amaboko itazoshira yo mu ijuru. Muvuge muti amen. Amen. Iyo nzu ariko aravuga n'uyu mubiri wacu. Haleluya. Iyo nzu niyasambuka hari yindi nzu Imana yateguye izokwa. Biri kivuga yuko muri iyo nzu aho mwe muyera yibera. Urashobora kuganira nawe, urashobora kuganira umunsi kuza. Haleluya. Umunsi ntugahere utavuganye na mwe muyera. Haleluya. Umunsi ntugahere utavuganye na mwe muyera mu izina rya Kristo. Haleluya. Ndashaka guhaguruka ku maguru yawe minota mike gusa. Uvuga ati Mwami, ndashaka kugaragaza ubwiza bwawe, ndashaka kugaragaza ubwami bwawe. Namba waranteretse ngaha ku isi, sinaje kugira ngo uvuge ngo mvuge ivyo nigombeye, ariko naje kugira ngo uvugire muri jewe. Naje kugira ngo ubwiza bwawe bugaragare muri jewe, mbere imbuto, mbere ivyamwa abantu benshi bazongeko kandi baze baryoherwe mu izina rya Kristo. Urashobora gusenga mu izina rya Kristo. Utugije ibiganza tujane muri ana macana. Wamaye byose naco isigarije,
kindi shaka nkamuramagije mbayeho shima kuko wasezeranye kutazo wampaye byose wampaye byose ntacyo wisigarije nta kindi mwamuramagije bayeho shimamwa ukuri kumwe nacyo kuko wasezeranye kutazomemuka wampaye byose wampaye byose ndasenga uyu mugoroba ndasenga kuri uno mugoroba ahantu hose ugiye guca ahantu hose ugiye guhagarara abantu bose ugiye kubwira amajambo baze bumve Kristo nibaze babone wewe baze babone Imana iri muri wewe baze babone icyo wacu userukiye muri inosi uzubera inyishu abantu benshi uzubera inyishu umuryango wawe uzubera inyishu igihugu cyawe abantu bagiye gusomamwo iby'Imana gusa abantu bagiye kukubona Imana ngaha muri inosi kubera iki userukiye Imana ibyo uzovuga sihozo uri kurabyivugisha sihozo uri kurabyivugisha ndasenga kuri uno mugoroba ishusho yawe ihindurwe mu izina rya Kristo ishusho yawe ihindurwe mu izina rya Kristo batangure gukubona ukundi batangure gukubona ukundi bakubone uko batangira kwiteze bamwe bari bavuga ko atazovamo ariko igihe kirageze mu izina rya Kristo igihe kirageze cya ibintu bigiye guhinduka mu izina rya Kristo batangure gukubona nk'igishu ko ari wowe ufise inyishu zawe mu izina rya Kristo Sharabakata ya bababaresh Rakaya bashaka rabaresh Urahamba